reka mbashimire cyane mwese mukurikiye TV nizere ko mumeze neza abari hirya no hino ku isi niba utarakora subscribe ikore muri aka kanya kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru menshi agiye atandukanye n'amakuru abagenda avugwa hirya no hino muri no myaka ishize u Rwanda ndetse n'u Burundi ntabwo bibanye neza ku mpande zombi cyane muri politique yaba ku magambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi akunda kuvuga ku Rwanda ariko u Rwanda nyine rugaceceka ibi nyine bigaragaza uburyo u Burundi butabaniye neza u Rwanda by'umwihariko ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ni president w'u Burundi yagiye agaragaza ku akenshi yagiye avuga kenshi amagambo asa nk'ashotora igihugu cy'u Rwanda yaba igisirikare cy'u Rwanda yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba abaturage b'u Rwanda ariko u Rwanda ni rugire icyo rubivugaho kuri inshuro nanone umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kuvuga amagambo akomeye cyane ku nkotanyi zagize uruhare runini mu kurangiza jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse no kubohora u Rwanda. Evariste Ndayishimiye yavuze yuko u Burundi bwakubise ingabo z'inkotanyi zihungira mu Burundi ariko nanone avuga yuko bazisanze mu Burundi nako muri Kongo aho zari zahungiye nyuma yo gukubitwa n'ingabo z'u Burundi. Nanone ingabo z'u Burundi zikomeza gukubita ingabo z'inkotanyi n'amagambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangarije hariya ari imbere y'abaturage be ndetse n'abayobozi bandi bakiriya gihugu. Ariko nanone Evariste Ndayishimiye yavuze ibintu bikomeye yakoze mu gisirikare cy'u Burundi. Reka tubanze twumve amagambo Evariste Ndayishimiye yaje kuba akoresha akomeye cyane arimo aravuga ku nkotanyi. Uhita unakora subscribe kuri wewe utarakora subscribe hano kuri TV. Je ndibuka igihe kimwe murabona abavuga ngo inkotanyi twaragwanya mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi. Je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje muruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Kongo baje buki hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda haje buki hajya igihanga twagwanye indwi yose. Uburuhiro baravuga bati urumva bo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda. Uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi byerekana Imana ingene ikora. Hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba. Abantu je twagwanye ntagira na rase rocket ntagira na mortier tukabumutsa. Uno munsi dufise bikwiye dufise na souveraineté sha nibaze barabe nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari mbonera kure n'umuntu afise vision y'ibiri nyuma y'ikibambazi nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza muri mbonera kure mucavuga muti turavye neza ubu bukene barashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye none ubukene ntitwo bugwanya irumva imbonera kure yabonye igishobora kutubangamira. Ndababwire je narinze va ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje na mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyari mugabo narinze ndaruva ko atarusora rungeme kubera iki ako kaja muravuze nti nanje kwari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je n'ubu ndiko ndabivuga kubera ukwemera kwanje.